uyu munsi ikintu cyose hano kwisiga keneye kumenya Imana kiza kuraba umuntu. Imana kimwe cyane. Est-ce que réellement uyu munsi abantu baje kuraba wewe baje kukuraba ni kiye kintu cy'Imana bashobora kubona? Ubutumwa bwiza budufasha guhishura ishusho y'Imana umwe wese mu kintu Imana yamutumye. Imana kimwe cyane. Ubutumwa bwiza budufasha guhishurirwa ishusho ya Kristo mu muntu. Imana kimwe cyane. Hari kandi navuze muhemu yera. Igihe cyose ubutumwa bwiza buriko buravugwa burahishura ko dufise umufasha. Ntituri twenyene. Yesu Kristo yavuze ngo sinzobasiga mwenyene. Igihe cyose ndimo ndakora ibintu. CANAAN TV turabaramukije cyane mahoro ya Kristo abane namwe. Turanezerewe kandi gusubira kubana namwe uyu munsi. Reka ariko dutangure dusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhezagiye. Gusenga kwacu mu buryo bw'idini ariko turasivyumviro cyane bikomeye cyane ko hariho igikorwa gikomeye cyane wakoze kugira ngo bikunde ko dusenga. Warakoze cyane kuduha Yesu Kristo kugira ngo uyu munsi tugire ubuzima bwiwe budufasha kuvuga abantu bakumva. Warakoze kuduha muhemu yera kurikira ibyo tuvuga mu izina rya Yesu Kristo no dusenze kandi twizeye. Amen. Turashimiye Imana cyane gusubira kubana namwe mukozi Imana clovis muri kumwe. Turashimiye uburongozi bwa CANAAN TV bwasubiye kutwizera tugashobora kuronka kano kajyo ko kubana namwe mu vyigwa dufise. Twariko turaganira bushize kucibwa twe twise ubutumwa bw'ukuri canke ico twise the true message. Turavuga ko ubutumwa bw'ukuri bushikamishwa canke bushigikirwa nico bita ubutumwa bwiza. Rero twari twisunze cyane ko kiri mu bigaratiya abambere igice ca 6 umurongo wa 6 Paul ariko aravuga ngo ndatangajwe n'ingene muri kumurareka ubuntu bwa Kristo mukizera ubutumwa ngo akandi atabundi butumwa buhari. Paul yandikira ishengero yareze ari a distance ari kure yabo afise umubabaro ukomeye cyane ko hariho igicapo canke ico no kwita inzira yari yabigishije yico bita ubutumwa bwiza. Narababwiye rafapasi ndavuga ngo ubutumwa bwiza ni message yose ihishura ico Kristo Yesu yatugize. Igihe cyose buriko buravugwa nagomba guhishurirwa ico Imana yagize muri Kristo Yesu. Singomba kumva urubanza, singomba kumva ubwoba, singomba kumva umenga ndiko ndumva urubanza. Ngomba kumva, ngomba kuguma ntangura guhishurirwa. Ntangura guhishurirwa ico Imana yakoze muri Kristo Yesu. Ko birivuga ngo Yesu Kristo ari ku musaraba si igikorwa cakoretse ku musaraba. Yesu Kristo ko arapfara ibintu byariko biraba kuri twebwe. Yesu Kristo azuka ari ikintu cari kibaye kuri twebwe. Rero igihe amaraso yiwaseseka ari ikintu cari kibaye kuri twebwe. Ubutumwa bwiza nico ni igikorwa cakoretse ku musaraba. Ni sene yose yabaye ku musaraba. Ivyariko biraba ku musaraba ico bisigura kuri jewe no munsi. Nico twita ubutumwa bwiza. Ni vyabaye ku musaraba vyose. Narababwira fapasi mu kigwa twako turiga ndababwira ngo ivyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba vyatumye twebwe dusubira kwemegwa n'Imana. Tumaze kwegera Imana Bibiliya kitubwira ngo icatumye ngo uyu munsi twegereye umugwa Siyoni. Igituma twegereye umugwa Siyoni nukugira ngo bishoboke kw'Imana wa mugambi wayo wari waratakaye ubwa mbere isubira kuwushitsa. Imana uyu munsi niko irarondera ngurumva ngo ngumva ngo nicaha hari umunigeze kumbaza ngo n'umukozi w'Imana kunywa inzoga nicaha. Ndamubwira ati uri kurambaza ibintu bidakenewe. I'm very busy. Ndafatiriwe cyane n'ivy'Imana ntumye gukora. Ndafatiriwe cyane no kurondera kumenya ico namenye ico nabaye muri Kristo Yesu. Hallelujah. Ndi man on mission. Ndi umusoda ari kuri mission. Hari ibintu ubajije umusoda ngo mbega Manchester na Chelsea umusodo bimubaje ngo vyagenze gute ntavyazi. Ni man on mission n'umuntu ari kugikogwa. Imana kimwe cyane. So sikuvyirengagiza ariko ari ibintu tutacibuka kuko dufatiriwe no kurondera kumenya ico twabaye muri Kristo Yesu. Ino si abantu bari bakomeye cyane n'abantu biyizi haba mu mwijima haba bari mu muco. Abantu bateye ubwoba hano kwisi n'abantu biyizi. Sabantu bariko barabwirwa ngo ivyo bogira n'ivyo batogira. Imana kimwe cyane kuko ivyo nogira bizova kuvyonzi. Bizova kuvyonzi. Imana kimwe cyane cyo gituma birivuga ngo mubihabwa no kumumenya neza. Imana kimwe cyane. So rero kimwe mu bintu biduha kumenya neza Kristo nico no kwita ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Igihe cyose yigishije ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana
ubwo nyene mu vyimviro vyanje hatangura kwiyahojisha, hatangura kubayo installation y'ico Yesu Kristo ari vy'ukuri. Oh haleluya. Bene data nariko ndabivuga rapfa pass. Ibi byose usanga two turakekeranya bamwe bavuga ngo iri shengero ryigisha ibinyoma, iri naryo ryigisha bitari vyo. Ibi abana bo bavuga uku. Bene data nugutakaza umwanya. Nugutakaza umwanya cyane. Mu vy'ubutumwa bwiza sinarerewe muri kino gihugu. Mbwa bene data nagira ndababwire ngo bimwe mu bwoba abantu benshi usanga bafise ni ingaruka z'ivyo bumva. Bene data reka mvuge kino kintu ngoja. Antikriste nazo vanze y'ishengero. Bibiri iravyerekana ngo imbere ko Antikriste atangura kuza hazotangura kuza ico bita ubujyajya, deception, ubujyajya. Abantu bazoja kure y'ukuri mw'ishengero nyene. Kubera iki Antikriste ntashobora gukora twe tutamuhaye uruhusha? Kubera iki mwitongo rya Edeni Satani yahawe uruhusha rwo gukora na Adamu na Eva. Sata ntashobora gukora hano mw'isi twe tutamuhaye uruhusha. Nuno munsi bimwe mu binashoboye konona ni kubera twebwe abana b'Imana tutigeze tubimenya ngo tujeyo. Nimba ashoboye gukora amavirus nuko muri abo mahome de science tudafise abantu baturepresenta. Numba ashoboye gukoresha amafaranga kugira ngo amanipire abana b'Imana ni kubera muri iyo domaine y'ivy'ubutunzi tutigeze twigishwa ubutumwa bushobora gutuma tujayo. Nimba ariko arakoresha le domaine politique ni kubera mu madomaine politique tutigeze tumenya ko ari bibanza vy'abana b'Imana ngo tujeyo. Antikriste azokora ha ubushobozi n'ishengero. Bese bagoma biyumvira ko ariko kose n'umurongozi w'igihugu kanaka n'uruntu rw'urugabo rwambaye ikanzu ya noir. No, Antikriste cyo no kwita inyigisho z'amangetengete n'ubutumwa butuma umubiri w'umuntu ba exalté, umubiri usigwa hejuru. Nico gituma uzamva umuntu akubwira ngo ngiye hari abarambwira ivyanje ngo ujya muvugishwa arakubwira ivyawe. Sinzi kuvyumva. Bibiri ivuga ngo natwebwe ubwacu turab'Imana nta vyasho tugifise. Ngo icatumye umwapfa nukugira ngo abariho babe batacinezereza banezereza wapfiriye akababambirwa. Nigituma nkeneye kwingwara zitanduta nukugira ngo nshobore gushitsa igikorwa ciwe hano kwisi, nukugira ngo nshobore kuba hôpital mobile, nukugira ngo nshobore kuba représentation y'amagara meza yo muri Kristo Yesu. Gituma ntakeneye kubukene bunduta. Nuko nzi neza ko amafaranga yanje azokoreshwa mu kwagura ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndabisubiramo. Bibiliya bivuga mu ba hano mu gitabo, reka ndahasome kugira ngo tube sûr. Abitesalonike, Imana ishimwe cyane. Abitesalonike ba kabiri igice cya kabiri ku murongo wa 3. Ntihakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko utazoza kwakoreka Imana kutabanje kuboneka. Uwo munsi bavuga twako turavuga umunsi bavuga w'iherezo. Paul yakoragerageza kwigisha ishengero abandikira babwira ikintu gikomeye cyane ati ntagire umuntu abahenda. Uwo munsi ntuzoza ahatamanje kuba deception. Kureka Imana bizova he? Kureka Imana bizova mu bintu twumva. Nico gituma uyu munsi abantu benshi nta mwanya w'ijambo bafise umwanya wo kurondera umuntu kanaka ashobora kubabwira ivyabo. Nshurice bita kureka Imana n'ahantu abakristo bariko bararondera umuntu afise ibindi bintu yogira kugira bamererwe neza. Bene data sinda vyanse kurondera ubufasha bw'Imana ku muntu kanaka. Imana kimwe cyane. Muga mwibuke ko igihe twakira Yesu Kristo twari twakira inyishu zose dukeneye hano ku isi. Yesu Kristo muri twebwe ni ivyizigiro vy'ubwiza. Yesu Kristo muri twebwe ni inzira n'ubugingo n'ukuri. Yesu Kristo muri twebwe n'umuco n'umunyo w'isi. Imana kimwe cyane. Haleluya. Muga uno munsi Bibiliya iravuga hano ngo ntagire umuntu abahenda. Uwo munsi ntuzoza abantu batabanje kureka Imana. Kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka. Umwansi yishira hejuru yitwa gicitwa cyose Imana canke igisengwa, nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana. Azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Numvirize bene data ngo azokwicara mu rusengero rw'Imana. Antikriste ngo azokwicara mu rusengero rw'Imana. Antikriste bisigura iki? Antikriste premier marimo ijambo ni ni ibintu vyose bigwanye ko Kristo yavuze ibintu. Ni vyigishwa turiko turaronka. Yohana abivuga neza, umukozi w'Imana Paul avuga ngo mu misi ya nyuma hazobaguruka bavugishwa b'ibinyoma n'abigisha bico bita ubujyajya, bivyigishwa bitarukuri.
hano rero tuko turavuga the true message. Igituma Paul yagwana cyane kugira ngo niyigishwe ubutumwa bunyuranye n'ukuri, nukubera yarazi ngo igihe cyose amaze kwigishwa ubutumwa bunyuranye n'ubutumwa bwiza mu vyimviro by'abantu, hacatangura guhaguruka kurindira Imana. Nico gituma usanga umuntu akubwira ngo ariteza Imana, ukikamubwira none kwitega Imana bisigura iki? Kwitega Imana we wakumva ari muri situation kanaka, twebwe Imana yadutumye gutorera umutima situation, mugwo uwo muntu wagaca kubwira ngo nditeza Imana kuko ari byo yumvise bivugwa. Aleluya. Kwitega Imana kuri jewe no vyita ko ari nko kurimbura kwijambo ry'Imana, hama ukarindira muhemu yeri cyakubwira igihe uri kurarimbura ijambo ry'Imana. Imvire nk'umuntu agwaye gaca kubira ngo ariteza Imana, umuntu ari mu bibazo bikomeye cyane ngo ariteza Imana. Oh no, ukwitega Imana nukumenya icyo Imana yakoze, nukumenya ingene Imana ibivuga ivyo bintu. Imana nigisi ibintu ikirakora, isi ivyo yakoze muri Kristo Yesu. Uyu munsi we kigusaba kurindira Imana nukumenya ivyo yakoze. Muri ico gihe umenya ivyo yakoze, ugaca wumva ivyo iri kurakubwira gukora mu vyo yakoze, no muri iyo situation muri ico gihe urindira Imana. Umuntu arindiriye Imana neza, n'umuntu ariko araganira nayo biciye mu ijambo ryayo, n'umuntu ariko arabona muri iyo domain ikintu cyose Imana yavuze. Imana kimwe cyane. Ikindi kintu ubutumwa bwiza bukora ni iki? Ubutumwa bwiza buhishura data n'umwana na mpwemu yera. Ikindi kintu ubutumwa bwiza bukora buhishura data, umwana na mpwemu yera. Bisigura iki? Yesu Kristo gihagenda yavuze muri Matthieu chapitre 28, yavuze ngo mugende mwigisha abantu bose mubabatize mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera. Ndabiza ko gatoya bene data ico yaravuze ntiyaravuze habe namba kubatiza abantu mu mazi, yaravuze ahubwo kwigisha abantu data wari we. Imana kimwe cyane birivuga ngo mwumvirize ngo muri iryo zina ngo muri Yesu Kristo ni Imana yipfuje kwerekana ishusho yayo. Imana kimwe cyane. Yesu Kristo avuze ngo nimugende mwigisha abantu bose mubabatize mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera. Yarababwiye ngo nimugende muhishurira abantu ico data ari. Igihe tuko turigisha ubutumwa bwiza, abantu barahishurirwa ico data ari. Igihe tuko turigisha ubutumwa bwiza, abantu barahishurirwa ko se data isoko. Data Imana kimwe cyane barafise data, barafise aho bakomoka. Uyu munsi amagara yanje afise anakomoka. Uyu munsi umunezero wanje urasana ukomoka. Ndase data w'umunezero wanje, ndase umuntu yavyaye amahoro yanje, ndase umuntu yitirirwa urugo rwanje, ndase umuntu yitirirwa abana banje. Ni data wo mwijuru. Imana kimwe cyane. Alleluia. Bibiri ivuga ngo Yesu Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka. Yesu birivuga ubutumwa bw'izige bariko barigishwa ikindi kintu abantu batahura. Baratahura ko twebwe turi abana, turafise data. Imana kimwe cyane. Birivuga ngo muri twebwe uyu munsi niho Yesu Kristo ari, niwe shusho y'Imana itaboneka, ngo ivyaremwe byose vyaremwe nawe, ibiboneka n'ibitaboneka. Imana kimwe cyane. Uyu munsi rese twasi naratahuye ko Yesu Kristo ari muri jewe, niwe munezero. Singikeneye umunezero uva hanze, kuko umunezero w'Imana wacise umunezero wanje biciye muri Kristo. Uko nigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami, niko mishurirwa Kristo wari we, niko mishurirwa uwo ndiwe muri Kristo, niko mishurirwa ico Kristo sifuza kunkoresha. Ico Imana yashaka mukunzana ku isi kwari uko nerekana uko imeze hano ku isi, kwari uko abantu bumvise mvuze bashobora kumva ingene Imana imeze. Bene data mwibuke ikintu kimwe, biri tubwira ngo ibinyabugingo abamarayika mu ijuru ntibari bazi data. Nico gituma mubona tous les esprits zose hano ku isi zirondera umuntu. Kubera iki zirondera umuntu? Ni kubera umuntu ari we bgaragarizo rya totalite y'Imana. Uyu munsi ikintu cyose hano ku isi gikeneye kumenya Imana kiza kuraba umuntu. Imana kimwe cyane. Est-ce que réellement uyu munsi abantu baje kuraba wewe, baje kukuraba, ni kiye kintu cy'Imana bashobora kubona? Ubutumwa bwiza budufasha guhishura ishusho y'Imana umwe wese mu kintu Imana yamutumye. Imana kimwe cyane. Ubutumwa bwiza budufasha guhishurirwa ishusho ya Kristo mu muntu. Imana kimwe cyane. Hari kandi navuze mpwemu yera. Igihe cyose ubutumwa bwiza buriko buravugwa, burahishura ko dufise umufasha, ntituri twenyene. Yesu Kristo yavuze ngo sinzobasiga mwenyene. Igihe cyose ndimko ndakora ibintu, I have a helper. Ndase umufasha, sindi jenyene. Haleluya. Igihe ndiko ndubaka ndi mu rugo ndiko nakora business, I have a helper. Ndyamye ndase umufasha, ndiko ndakora ibikorwa bitandukanye ndase umufasha. Haleluya. Ndafise undi muntu ari mu ruhande rwanje. Nimba Imana iri mu ruhande rwacu, ico tugwanya cobiki. Nico gituma ku munsi w'ejo navuze ngo ubutumwa bw'izige buriko buravugwa buhishura
ishusho ya Kristo. Mwumvirize neza, navuze ngo ni mpemu ubwami bw'Imana. Ubutumwa bwiza igihe wigishijwe ubutumwa bwiza urahishurirwa igikorwa cya mpemu yera hano ku isi. Uyu munsi mpemu w'Imana ni w'Imana yaduhaye akorana natwe. Igihe ndiko ndagenda sindi jenyene, nico gituma sinshobora kuvuga ibintu bidahwanye n'ivy'Imana yamvuze ko, kubera kuvuga kwanje uyu munsi mvuga ivyo mpemu w'Imana mpaye kuvuga. Kubera mpemu w'Imana avuga ivy'ubwami bw'Imana. Bibiri ivuga ngo nazovuga ivyo yigeneye, azovuga ivyo yumvishe data avuga. Imana kimwe cyane. Bene data munyumvirize neza. Icyatumye Yesu Kristo aza, yaje kuduhishurira ko ugushirwa k'umuntu hejuru kudafatiye ku binukana k'umuntu yogira, ahubwo gufatiye ku kubaha ijambo ry'Imana. Igihe cyose nubasi ijambo ry'Imana nshashirwa hejuru. Kubera iki? Satani vyaramunaniye guca bugufi mu ijuru, aca yibaza ko kuduzwa gushirwa hejuru ari bijanye n'ibikorwa umuntu yokora. Mugabo Yesu Kristo ajana mu isi aca araduhishurira ko gushirwa hejuru ari guca bugufi. Yesu Kristo arahejeje kwigisha ijuru ryose ko n'ikindi kinyabugingo n'ikindi n'undi mutama muri bamwe 24 azoshaka gushirwa hejuru. Kugira ngo ashirwe hejuru bizoba bijanye no kwemera icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu, bizoba bijanye no guca bugufi. Uyu munsi Yesu Kristo yarigishije ijuru ko gushirwa hejuru bidafatiye ku bikorwa by'umuntu, bifatiye ku kubaha ijambo ry'Imana. Imana kimwe cyane. Uyu munsi nanje nkeneye gushirwa hejuru, igihe cyose nemeye icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu, muri ico gende mbashizwe hejuru. Ingwara zije nkaca nibuka ko ari umuntu yitwa Yesu Kristo yapfira ingwara z'abantu, yishize ko imishishago yanje, agakubitwa mu kibanza cyane. Ubwo nyene nkaca nibuka ati hey, iyi ngwara naho yaje ntishobora kunshira hasi. Ubwo nyene mwijuru acababona nsinze, bagacavuga ati kumba umuntu kugira ngo ashigwe hejuru yemera ivy'Imana yakoze muri Kristo Yesu. Igihe haje icaha, ico caha nkagitsinda. Imana kimwe cyane. Mwijuru abamarayika bacavuga ati kumbe ugushigwa hejuru k'umuntu nukwizera ivy'Imana yakoze muri Kristo Yesu. Nk'ubu umugabo wanje hari ukuntu ameze, uko kungena umugabo wanje ameze, je nkaca nibuka ko umugabo wanje azokwezwa kubw'ijambo ry'umugore. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndavyibutse nkaca mbona ibintu umugabo wanje agize, ubwo nyene nkaca mvuga ati sindongorwa n'ivyo mbona, ndongorwa no kwizera. Umugabo wanje ni umugabo w'agaciro mwiza cyane Imana yampaye. Muri ico gihe nemeye icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Ubwo nyene mbashizwe hejuru, abamarayika n'ibinyabugingo mbamejeje kubigisha ubwenge. Nico gituma birivuga ngo ngo abamarayika bazokwigira ubwenge kuri twebwe. Kubera iki? Ntibigeze kubona Imana igihe cyose. Haleluya! Igihe cyose hari ikintu nkoze Imana yakoze yavuze mu ijambo ryayo, abamarayika mbamejeje kubigisha, mbamejeje kwigisha n'ibinyabugingo, mbamejeje kwigisha n'abaserafi. Haleluya! Imana ibahezagire cyane. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye cyane kubw'ino opportunité twarose y'ijambo ryawe. Ndagushimiye gose ko urumwizigirwa. Birira tubwira ko ari ijambo rimwe ryaguye mu ivu ryiza rikamera rigakura. Ndagushimiye ko n'iri jambo nigishije ryaguye mu ivu ryiza cyane. Urikurikirana kandi ukarishitsa mu izina rya Yesu Kristo nonsenze nizeye. Amen.